hari ahantu ushobora kudodora ukinjira, hari ahantu dodora ugasanga harugaye udafise urufunguruzo ushobora kwinjira. Mana amavuta rondera urufunguruzo. Urufunguruzo rukwinjiza hari amavuta. Urufunguruzo k'ubushobozi bw'Imana. Bandi mushaka kukoreshwa n'Imana, manuka hasi. Ndavuze ni manuka hasi. Ibagira amatitre, ibagira ibyubahiro, manuka. Reka Imana iboneke muri wewe. Reka gukanga abantu. Atoka ku musaraba Yesu yikoreye imivumo yose. Igihe Yesu ari ku musaraba baramucumise, mu kumucumita imivumo yose. Atura ko Yesu yamwatse imfunguruzo z'urupfu na kuzimu. Haleluya. Shalom, shalom. Ya, ndakanshimire gose abantu mwasengeye madamu wanje. Mwamse ko yagwaye cyane aja mu bitaro. Madamu wa Kristo aragwara. Ahubwo yase gupfa. Ariko Imana iragarura. Haleluya. Kubera amasengesho yabera. Mudusengere gose. Haleluya. Imana ishimwe. No musi rero nanezere ko nani hano kuko Satani yararondeye ko ntahaba. Imana ishimwe. Hari bambonye ngaha ngo kumbe ni yahunze. Kuko hariho message yakwiye kw'isi yose ndatayibonye yuko nahunze igihugu cy'u Burundi. Mwarayibonye mwese. N'abatari mu Burundi barayibonye. Ivuga ngo yahunze igihugu cy'u Burundi. Ngo yahunze n'umuryango wiwe wose. Ariko icyo mutazi nuko iyo message ni ubutumwa bwa Satani. Satani arazi neza icyo Imana avuga inanje kuri kino gihugu cy'u Burundi. Haleluya. 96 Imana yarambariye amabanga kandi sangara nakoze Imana tutavuganye. Bavuga bimwe na jewe. Imana bagendeye kwabo dafise nk'abantu nka 2-3 numvise umwe wese avuga ivyo Imana yanyeretse. Kuvyerekeye ikanguro umuvyuro udasanzwe ugiye kuba imbere yuko Yesu agaruka. Hariho ikanguro igiribe apana yo mu Burundi gusa, yo mu isi yose. Haleluya. Yo kanguro rero igitangaje Imana atoye gutwira ngaha. Amen. Abatari babizi mubimenye, Imana yatoye igihugu. Amen. Ugiye kuraba kuri Google. Genda kuri Google. Indazi Google. Indayizi ngaha. Murayizi Google. 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 Ugende kuri Google kuri internet wandike ibihugu 10 vya mbere bikenye ku isi. Ndabafyinze cya mbere niki. Kenshi ubibonye mu Burundi ngo yo biratumara amace. Ariko no musi. Haleluya. Ugira umenye yuko kari agahugu gato gasuzuguritse gakengeretse kari yanyene vuga uti kari yanyene kajya nyene niko ndiho yatoye tujya tubibone mu jambo ry'Imana kajya gasuzuguritse kajya bakengera mu bihugu bitoya kata udashobora kwandika izina ryako kuri carte kajya nyene. Nshaka kwibaza ngene kera nta bitahura ibi bintu kandi Imana yambwiye kera ariko acinyaka nka 10-15 ngiye ahantu nkamugiye ibindi bihugu kavuga uva he, where are you from? I'm from Burundi. Buhu. Nataka mbabaye narakomereka nigegera muri Afrique du Sud Johannesburg hari muri banke agatama kazi kakuriye muri apartheid katazi vyisi gakuze kavuga katazi no kukatumva neza gakoma induru. Where are you from? Nandeni I'm from Burundi. Achamubwira ngo is Burundi a company? Ngo Burundi ni ihinguriro. Avuze ni yawe utari umutamakazi twari kumarana. Ariko naratahuye yuko izo witoka ari intege nke nizo nkombezi Imana ishaka gukoreramo.
ugiye kubona yuko atari gihamana ko Imana yavuze ko ari kangura izotangwa mu Burundi izoshika mu karere kose mu bihugu byo muri Afrika abantu bazi ngo bizotangura kandi byaramaze gutangura hari ibihugu bimwe bimwe muri Afrika ugiye mukava ngo uri mu Burundi uri mu Burundi baca bibuka ijambo ry'Imana kubera byatanguye vuga uti byatanguye mugabo akari inyuma karahinda akari inyuma karahinda rero jewe si jewe nzani kanguro ni Yesu zani kanguro ariko ndafise mu ruhara cyo gituma abantu bakaravuga ngo arahunze bashaka mve ngaha haleluya ngo mve ngaha kugira ivyo Imana yavuze nibigire gute rero abantu bose mwagiye gufata ya message mugashira ama groupe yanyu namwe mwako mrakora satani mutabizi mwako mrafasha satani kugwiza ubutumwa bwiwe hari abantu baza ama strategy kugira bakreye ikintu kitari kihari hanyuma ngo bice bihagarara ariko ndabubwira ikintu kimwe Imana yateguye kizoba hari muvyura hari ubucanwa uzokwaka muri kino gihugu uzoshika mu karere uzoshika muri Afrika uzoshika muri Buraya uzoshika Amerika uzoshika isi yose haleluya kuko Imana yavuze ko bizoba kibazo rero kwera ko Imana itora akantu gasuzuguritse nabwiye ikintu kimwe igihugu cyacu gisuzuguritse ariko isi ngene kibona niko nabwiye ngene isi kibona kuko isi agaciro ko umuntu bakabona ku ngodo kukashi shaka ugigangi gutse ufite igifuwa ufite amamiske uko urasaba umukate kuri we ntacuvuze ariko rero ivyo isi bona ko bikengeretse nivyo Imana ishaka kugira igaragaze ubushobozi bwayo tugenda bereke muri Bibiliya ingene Imana irondera ibisuzuguritse bijya ugaya urira ngo njanye nawe sha uzosova gutyo ziya ntege nke zawe sivuga ibyaha faiblesse si ibyaha niko navuga havuga ntacyo ndamusambanye nta nizo ntege nke zanje oya sivyo niko navuga niko navuga icyaha niko navuga ivyo ubuze wari ushaka kuronka haleluya bijya nyene ubuze kenshi birakwega ubushobozi bw'Imana abantu bene tubimenya turidodomba turababara turagira ishari abandi bafite ibyo tubuze ariko hanyene hari kinogo niyo Imana ishaka gukorera haleluya ninashaka kubibona mu ijambo ry'Imana birakomeye biri mu ijambo ry'Imana mera nk'ugwita inkokora gatoya umucaranye birakomeye tugiye mu ijambo ry'Imana haleluya abikora n'abambere je cyambere umurongo wa 27 wonyene 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27 ariko Imana yatoranije ibipfu byo mu isi Imana yatoranije biki ninde yifuza ibipfu nta numwe yifuza ibipfu kana numwe yifuza ibijuju sivyo Imana yatoranije ibipfu byo mu isi ibipfu byo mu isi nubwo ibipfu ibintu tabwenge les folles les choses folles biratabwenge tabushobozi byo mu isi kwera iki ngo imaramaze abanyabwenge imaramaze mbira Imana ari kumenya ngene yiyumvira n'ivyikunda sivyo Imana yagize gute yatoranije yagize gute yaratoranije irashwazi kugira ngo ikonfonde bande abanyabwenge munyumve Imana ni yanga ubwenge ko nitanga ubwenge n'abanyabwenge Imana yabakunda ariko kenshi n'abanyene bakoresha ariko kenshi irashobora gukora ibintu byari gusaba ubwenge igatora udafise ubwenge kubera udafise ubwenge yuzuye ikintu cyitwa ano hari ikibazo urafise ubwenge kameme jewe urazi amashuri urazi diplome fise urazi PhD ivyo rero Imana ishaka kubishira ku ruhande igatora udafise PhD adafise maîtrise adafise na licence kugira agire gute ikonfonde ugatiri cewe archibisho
bya bindi bisuzuguritse kameme wewe urumva nibishoboka umviriza kameme sois raisonnable. 2003 ari umuntu yamba yarandemereye ngira ariko arayibona ko yihenze kabisa. Yambwiye ati ntushobora kugenda mu kindi gihugu abantu bagize za kaminuza zingahe baze kukumviriza udafise ibipapuro ibi nibi. Yambwiye nti bizoba kuko Imana yabimbariye. Ambara ngo wishimire igiki nishimirije uhoraho kuko niyo bivuze azobishitsa. Wowe mu bwenge bwawe urazi yuko kugira nshika hajya nteza guca aha naha ariko Imana yavuze ati oya we nuca hajya orasimba uje hajya. Yabivuze aratanga provision murongo heze ujya murongo kandi yatoranije ibinyantege nke byo mwisi les faibles. Mbiza inyantege nke ntimuvitiranye n'ibinyabyaha. Izo ntege nke si ibyaha. Sivyo n'ahantu ugarukira mu buryo mu mafaranga mu bwenge sivyo nizo ntege nke zawe kumbere ntuzi kuvuga. Mwibuke Mose Imana yamutoye genda kubwire Farao Mose sinze kuvuga. Imana ati aho nyene niho nshaka utazi kuvuga. Kandi Imana yari ishobora kumukiza avuge neza ariko yaranse kumukiza kubera yashagende ganya. Ikitora wundi yitwa Aroni azi kuvuga kugira yereke Farao yuko n'abatazi kuvuga bafise ubushobozi Imana yabahaye bwo kuvuga. Haleluya. Biyo udashoboye uretse Imana izovyongereza. Haleluya. Nuko utawise naturellement izovyongereza. Mose yinzagena kwa Farao ayindavayo atazi kuvuga neza. Ntiyazi kuvuga neza. Rero ngo yatoranije ibinyantege nke byo mwisi ngo imara amazi ibikomeye. Murongo 8 verset 28. Kandi nivyoroshe byo mwisi nibikengegwa mbere nibitariho Imana yarabitoranije ngo ititura ibiriho. Yatoye ngo kandi ivyoroshe mu Gifaransa bavuze gute les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Bya bindi bisuzuguritse bikengegwa wayejeje umurongo mbere nibitariho Imana yarabitoranije ngo ititura ibiriho. 29 kugira ngo nihagire umuntu yirata imbere y'Imana. Nihagire umuntu yirata cyangwa yishima yishira hejuru imbere. Rero kenshi zijya nkomezi ufise kugira nimba ushaka Imana ikora mu izo nkomezi banza wumve ko atari inkomezi ziwawe. Wumve ko atacufise aho ni Imana izikoresha. Ushaka kubwira none ko jewe ntabigize gutyo kandi nkazikoresha bigakunda. Nivyo byarakunze ko izo nkomezi nyene wahawe. Ariko Imana zinyashaka gusa ko ari izo nkomezi ukoresha ashaka uyireke yo nyene ise igaragare. Nico gituma rero Imana irondera bajya bari mu ntege nke kuko bonyene barazi yuko atari Imana wapi. Aya vraiment n'abaganga bavuze ko bidashoboka byose abize baravuze ati ntibishoboka. Aho nyene ni Imana yonyene. Aho ni Imana ikunda gukorera kenshi. Imana yakora kenshi aho wumva yuko atakindi. Hari urore bushika nka bune cyangwa butanagana bereke muri Bibiliya aho Imana ubona yuko Imana ikunda abari mu ntege nke les faiblesses cyangwa bisuzuguritse. Hariho muri Israel kera umwana w'imfura niwe yasamuragwa. Apana amafaranga gusa cyangwa ubutunzi n'umugisha. Sivyo? Tuvuga ngo Imana ya Abrahamu, ya Isaka, yande Yakobo ninde? Israel, sivyo? Yakobo siwe yari akwiye kuba mu kiya kibanza. Ninde akwiye kukibamwo? Mu ma principe muri Israel, mu mahame yo muri Israel, ngene bikwiye kuba muri Israel. Bari una muso tuvuga ngo Imana ya Abrahamu, ya Isaka, no, tuvuga ngo ya Esau. Ariko Imana ashatse guhindura ibintu hagati ya Esau na Yakobo bakiri mu nda yabo. Imana itora nde?
mutoya ntiyatora umukuru. Mwumvise ngene Imana ikunda gucurika ibi. Sivyo Imana yacurika gutya. Indazi histoire ya Efraim nande. Manase. Abahungu bande? Ba Yosefu. Bahizagirwa nande? Yakobo. Sekuru wabo. Yosefu yarafasha abahungu be babiri. Mukuru yarinde? Yarinde? Manase niwe afisu kuronka umugisha uva kuri Yakobo. Sivyo? Kandi Yosefu yarabizi kumugisha utwara nde? Manase. Ushima yarabizi. Haleluya. Ntacyo dusoma ko nta mwanya, sivyo? Iyo nkuru iri mu Tanguriro 48 muzo kwisoma kuva ku murongo w'10. Genèse 48 muzo kwisoma hanyuma 10-19. Yosefu yarabizi arazana afata Manase. Muntu yubirize. Azana Manase amutwara gutya afata umutwe wiwe awujana ku kiganza cy'iburyo. Kuko kiganza cy'iburyo nico gihezagira. Afata nde? Efraimu amushira he? Iwamfu. Siko umutama shaje agira yifira atakibona neza. Sivyo? Ko kwiburyo kuri nde? Manase. Ukwamfu kuri nde? Efraim. Acaragendegwa. Na principe y'Imana ishaka ibito gusumba ibinini. Yosefu yanezerewe ko umuhungu wiwe imfura ari wagaheza igwe yitwa nde? Manase. Zora mutama ngo acha hindura amaboko. Afata ukuboko kumwe kuri Manase agushira kuri Efraim. Afata ukuboko kuri Efraim ashira he? Ijambo ry'Imana rivuga ngo Yosefu arashavura. Verset 17 na 18 ararakara. Papa washaje kweli. Utamana usabasha. Washaje. Ndavyumva ko ushaje ariko jewe Yosefu ndacyakomeye. Mu bisanzwe ingene bimeze uretse Israel no mico yacu. Umwana mukuru umushira ku kiganza cy'iburyo. Ndabizisha. Nabigize ndabibona. Imana yacu nukikora. Ndiko nabwira Yosefu. Na Yosefu wenyene ubwiwe. Bameme na Yakobo nyene ubwiwe. Nababwiye ko Yakobo na Esau yari Esau yari kuba atwaye umugisha ariko atwaye nde? Yakobo. Sivyo? Yosefu nyene. Tuvuge Yosefu nawe nyene. Yosefu niwe yarafise umugisha n'igikundiro cha se wiwe gusumba Rubeni ariyo mukuru. Nuko Imana ikora ibintu. Uitwa Kayini n'uwitwa Abeli murabazi abana bande? Badamu. Ninde yaronse umugisha? Abeli ninde mukuru? Kayini. Umwami w'abami Yesu Kristo yavutse kugira apfire isi. Yavukiye muri Etoile 5 étoiles, Hotel 5 étoiles. Yavukiye gena murabe mu Bwongereza abana b'umwami aho bavukira. Mwana w'umwami w'isi. Basa Imana yarashtumye amahoteli yose ayuzura. Booked. Baragena amahoteli yose basanga nta kibanza nta hamwe hari igitanda. Yumvire benyene amahoteli barahatombore. Imana arujuje abakiriya batazi bavuye baruzura. Hageze ko Yesu avuka. Bararondera hoteli yose barabura. Bararondera ibitaro bya Kira hospital barabibura. Bararondera wo muhindaro kwa hari mwijoro. Afuma byarira ahantu heza barabura. Yosefu nande? Yosefu ararondera arabura. Kumbe ntamenye ko Imana yugaye hose. Kwirondera ibintu bisuzugu. Rise. Sinzira arazo kucyabona inka ahantu zijyame. Abona ibwato bagaburiramwo inka. Nta kundi. We bavuga nta kundi ariko mugambi w'Imana. Avukira mu ahantu hacafuye. Inka zifungurira. Ahantu mugasagara kitwa Bethlehem ahantu gasuzuguritse ngo nikiki ciza cova hehe ariko havuye umukiza w'isi.
Betlehemu havuye umukiza apana wa Israeli gusa wisi. Imana yagushutuma avukira Yerusalemu. Ariko yatasa ahantu hasuzugu. Imana ikwimeze. Abantu mwitwa ko musuzuguritse. Uno musi umva nka munezerewe. Waruzi ko usuzuguritse kwera umuryango wawe? Waruzi ko usuzuguritse kwera umuryango uvamo ngenusa? Amashuri wavugize uno musi uratahura ko ahubwo ni atu n'ikintu Imana icamwo ishaka kugukorera ikora ibintu bikomeye biciye muri ibyo bintu wagaya wewe wasuzugura. Haleluya. Ibintu zo kubatera morale. Ko nabisoma mu ijambo twabisomye sikoga pastor yabisomye ijya Bibiliya yiwe sije nayanditse yabisomye muri Bibiliya nawe nyene rabu yawe hajya twasomye Abikono ba mbere cya mbere 27:29 Abikono ba kabiri cya 12. Haleluya. Mana ishimwe. Okay, ariho ahandi nashaka. Abikono ba kabiri chapitre 12 umurongo wa mbere. Aho tuko tuvuga ya Paulo, sivyo? Natangura some ngaho. Numva mpambigwa kwirata. Naho bitagira ikimazi. Ninda God ambigwa kwirata, kwishima cyangwa kwisha hejuru. Ngene bigira abantu impwemu. Sinavuze abantu birata, bahambigwa, basunikwa. Nta numwe. Ayaya. Niyo ngorane mu ijengero nta kuri kurimwo. Muri izi sinabavuga. Sivyo? Okay, ntacu mbere gusoma ngaho turahasomaho. Tuje muri juge abacamanza. Igice cya 6 umurongo wa 12. Juge chapitre 6 verset 12. Nuko uwo mumarayika uhoraho aramwiyereka. Aramubarira ati uhoraho ari kumwe nawe. Umumarayika yikwereka umutwa Gideon kwera mwanya ntidushobora gusoma vyose. Bandanya. Uhoraho ari kumwe nawe ewe wa muhizi w'inkomezi. Akobwira nde? Gideon ngo niki? Abantu umuntu kuvuga ngo wa muhizi je umuhizi. Yo wa mukobwa mwiza yakumpema ndiyizi ndafisikiye muhira. Hariho opinion yiwawe, hari ukuntu wewe wiyizi sivyo? Hari ukuntu Gideon yibona kandi bigaragara atakora besha. Ariko hari ukundi Imana yamubona. Ndashaka uno munsi umenye ingene Imana ikubona. Apana ngena ababanyi bakubona. Aho mukorana bakubona, aho mwigana bakubona, igihugu cyaki kubona, ariko hari ukuntu mwijuru bakubona. Haleluya. Tureye kuraba mu opinion y'abantu. Tureye kurangene abantu batubwira. Wewe urabona wewe bana wewe nta kigenda. Iyi myaka irengeje fini nuso kurota. Awo niwe. Mbega ijuru rivuga iki? Haleluya. Muronkurikira. Verset 13. Gideon aramwishura ati mugenzi. Namba uhoraho ari kumwe natwe. Niki gituma ivyo byose bitubako? Kandi vya bitangaza vyiwe byose. Basogokuruza batubarira biri hehe? Umviriza, hari abantu babwira ati wowe warahezagiwe. Nimba narahezagiwe ni gute ndaburara? Ni gute mwana wanje buraloye abura Minerval? Ni gute nanigwa kuri hinzu kandi ndi umwana w'Imana kandi Imana turi kumwe? Ni gute mugabo wanje yifata gutya kandi nkijijwe? Uri kuvuga imvugo yande ya Gideon. Kuko Gideon we abona ati numisanzwe yandi umuhizi canke ibi byose bimeze gutya. Sivyo komeza kandi ivya bitangaza vyiwe biri hehe? Batuhoraho niwe yadukuye muri Egiputa. Ariko noneho uhoraho yaradutaye yatugabuye mu maboko y'Abamidiyani. 14. Uhoraho aramwitegereza. Uragira agira gute? Subiramo agira gute? Uhoraho aramwitegereza. Igihe uri kuri Dodomba arakwitegereza. Nanezerwa mugara kwitegereza. Nganongere ko arazunza umutwe. Uyu mwana wanje gahemu. Mbega arazi biri muri jewe. Mbega arazi imigambi yanje. Aramwitegereza
aramubarira ati genda uko izo nkomezi zawe zingana. Indi ya gatoya genda. Umviriza norabesha ntazafise. Genda uko zingana. Numwana majambo genda nutwo dukeye ufise. Genda nutwo tuvunguka ufise. Genda nutwo tuntu basuzugura. Utwo nyene. Vuga utwo nyene. Utwo nyene nitwo nkeneye. Genda niyo nivo yawe. Genda nayo mashure yawe. Genda n'uwo muryango wawe. Genda n'ivyo abantu bavuga ngo nububi. Ivyo basuzugura. Ivyo nyene genda. Ikibazo nitugenda. Oya mana ntibishoboka irabire nawe. Genda! Avuga ati genda. Nizo nkomezi zawe. Ndakuze ahantu yavuze ngo nizo nkomezi zawe. Uko zingana. Ndakunda ngene yavuze ngo uko zingana. Sivyo? Kuko uko zingana ni zike. Bandanya. Uko izo nkomezi zawe zingana ukize Abisirayeli ubakure mu maboko y'Abamidiya. Haleluya. Ni je ubwanje ngutumye. Ninde amutumye? Ya, imusure mu ndamutumye. Uhoraho amwitego ni je uhoraho ngize gute? Ya. 15. Aramwishura ati mbega Abisirayeli no bakiza ntega mwami wanje. Umpereza ashakekeranya. Uhoraho yamubwiye ngo genda nutwo tukayo ufise aramwishura ngo mbega Abisirayeli no bakiza ne. Umva yarazi yuko umusanze umuntu aza gukiza Israeli ni kigangi. Akivuye mu muryango umwe bose biruka bakabona. Igihe bashaka gutora igihe bagera ku muryango wa ntuze wa Dawudi. Samuel agiye se wa Dawudi yagiye kurondera Eliab asema triceps kifua jeya uyu niwe nateguye nuyu mana wa kabiri kushaka kuri seti none ngire gute nta kundi wambeshere nta bari uri sûr kata wundi mwana ufise uri sûr kata yindi atu ufise wewe nyine siko ya Dawudi kubwira wewe uri sûr kata handi hantu Imana ishobora guca. Haleluya. Hari ibyasuzuguritse wibagiye utaniyumvira bijye nyene Imana irondera. Bacagana kurondera Dawudi ari nyuma y'intama. Sivyo? Aha rero tukomeze. Umurongo wawe ugeze he? Kenzo wahejeje? Heza? Inzu yacu ko ariyo hasi mu muryango wa Manase. Umbise. Nanje nkaba ndumuhererezi kwa data. Umbiriza, deja Manase ari hasi. Wenyene ubwiwe ari mu muryango we ari hasi. Natwe rero muri Manase nyene iri hasi turi hasi. Afrika iri hasi, natwe turi hasi muri Afrika. Hajya nyene ni Imana irondera. Hajya basuzugura niyo nyene iri kwirondera. Ivyo bose bagaya basuzugura nivyo nyene ndondera. Iri hasi nanje nkabandi umbiriza. Umuryango wa Manase uri hasi. Muri uwo muryango nako turi hasi. No mu batuvukana ndi hasi. Kuri tapi. Umuhererezi wa mwisho. Sinini ifura, sindi wa kabiri, sindi wa gatatu, ndi hasi. Ati mana yakubwira ndiko ndondera hasi nyene. Siko ndondera hejuru, ndiko ndondera hasi. Bana mushaka gukoreshwa n'Imana. Manuka hasi. Ndavuze ni manuka hasi. Ibagira amatitre, ibagira ivyubahiro, manuka. Sinabwiye na titre. Urufunguruzo kubushobozi bwa NDIHO. Urufunguruzo ushaka. Hari ahantu ushaka kudodora ukinjira. Hari ahantu dodora ugasanga harugaye. Udafise urufunguruzo ushaka kwinjira. Mana amavuta rondera urufunguruzo. Urufunguruzo rukwinjiza hari amavuta. Urufunguruzo kubushobozi bw'Imana. Hasi umbere hariho hasi yo kuri nivo ya Manase, hasi mu muryango wa Manase, hasi mu bavumwana ba Manase. Hasi 1, hasi 2, hasi 3. Niyo rero Imana ikorera. Abana b'Imana no musi nakoze Imana barondera hejuru 1, hejuru 2, hejuru 3, bakarondera ingazi hejuru 4. Mugani yazi ko uko baduga hejuru bariko baserva Satani. Satani akeneye baduga.
nimba ushaka satani agukorerako duga mu kinyarwanda gute zamuka uzomubona arakurindiriye ari hariya ntakurindiriye hariya akurindiriye hariya nimba ushaka ubushobozi bw'Imana rambarara hasi mukobwa wanje arambaza papa none ko uje kuvuga imbere y'abantu ibihumbi n'ibihumbi imbere yo guhamagara no umutima wanutera ukumva ubwoba ndambwira ni kera nagira ubwoba ko nanzi mpava ndeseva abantu ariko maze kumenya ubushobozi bw'Imana ko bisaba ko jewe mfa sisire kubaho muri jewe maze ntisi jewe ni Kristo naza kubikora igituma abantu bibagora niyo bagaragara ugenda kugwana na satani ukagaragara turahurasha niba muhura mu izina rya Yesu ni sawa mwana avuga ati jewe nakubise 7 jours sec twakwereka hari abantu basenga cyane mugabo buzuye ubwibone spirituel ubwibone bw'imwe cyangwa umwuka apfa kuva muri 40 jours shengero ryose aha mumbona gutya mumva aha mweza kubiriza nibi byose rero muza kuryama gusa muza mu maje mari imikate amabreba aha murazi iyo mvuye jewe murahazi nazi yumviye ivyo jewe murazi iyo mvuye aha mubona ngo amagufa mweza ngo ntajya bamunyubahasha iminsi 40 hamutambona ngo yagiye gutembera aha nariko nabasengera mwebwe kwera jewe ubwo n'ubwibone wakuze 40 jours umugabo wibabarije ubusa kuko wageze kuza 40 jours duke hejuru 40 jours musango zirakumanura zikagushira hasi ukava uvuga uti ntacyo maze atari wewe ntacyo maze haleluya kugwanya intebe hari nababwiye ikorane rigeze kugira muri Dallas hari umuntu yari yaje bamushyize kuri liste y'abaje imbere hama sinzi umuntu bari kumwe protocole avuga ati eba umusirikare ameze esprit gisirikare ti wewe ndakubona kuri liste mugabo wewe umbabarire protocole igutware hajya hari intebe zisigaye ariko wowe ntunkurikire jewe nje hagati yaciye gade mitu chata yeje mugikorane kubera iki ashaka hejuru ariko niba ushaka ubushobozi bw'Imana jahasi haleluya ugaze kuba wajeje kiya gice wagejeje seze wayisomye uhoraho aramubaza ati erega jewe zoba ndi kumwe nawe ubiriza aho kurarira ngo jewe ndi hasi ntacyo bivuze imbere yanje kuko ibyo kuba hejuru ntibikeneye umuryango mission naguhaye ni sawa kuri mu muryango kanaka mission naguhaye ni sawa ko uri mfura kwa Manase ni sawa ko Manase umuryango ukomeye iyi mission naguhaye isaba yuko urambarara ukandeka jewe uhoraho naza nkavyikorera cyangwa ati aramubwira ati erega jewe ahisho utazi niwemera kuja hasi ukemera ucuri amen kada kwitodomba nzoba ndi kumwe kenshi nawe muri kubona tukwereke turigaya turisuzugura kandi uzoririka abamidiyani nk'uwishe umuntu umwe ya kubera iki ntazo ari wewe vuga uti zijewe indirimbo dukona kuririmba tutazi cyo kutavuga ntabari jewe ariko ubwibone bwanje mana ubwihaze ariko sinemera agasuzuguro ntabari jewe sarenda ndahevye vyose ariko ishavu ryo mu muryango heba vyose ntazo bana umuryango iwacu ngo turashavura turarakara ivyo vy'iwanyu ni ivy'iwanyu nimba ukiri iwanyu gumi iwanyu nta kundi munga nimba ushaka gupfa vuga uti pa Galate 2:20 Galate 2:20 ngo sije nkibaho ninde nabambanywe na Kristo ariko ndiho mu yindi dimension ndiho mu yindi dimension yo kuba hasi uvuga yuko niwakora sijewe igituma ibintu byinshi bikunda gupfa nuko ari twe duseruka nitwe dushaka kugaragara muri vyose ariko byakweri uri sure ko batamvuze nibamvuze n'amafaranga natanze nibamvuze bashima Imana sawa ndagiye rero bazokuma basaba iyo Mana rero
nta zina ryanje bavuze. Atanza kigwawe. Emera ndiho abaravugwa. Haleluya. Kandi ikindi kintu nashaka kubereka. Hari ibintu byinshi bibazo byo kuvuga. Kuko ni ikintu kitoroje kwica kamere y'umubiri. Hari ibintu byinshi twibaza ngo namadayimoni ariko ari mubiri. Satani akorera mu mubiri, la chair, vyifuzo bya kamere. Kwa satani harambonera. Igituma uzovuga ngo arambonera azoguhohosha kumare. Atura ko yaneshejwe. Atura ko kumusaraba Yesu yikoreye imivumo yose. Igihe Yesu ari kumusaraba baramucumise mu kumucumita imivumo yose. Atura ko Yesu yamwatse imfunguruzo z'urupfu na kuzimu. Wewe uri munege nkevuga kuri umunyenkomezi nka Gideon. Atari kukomeza ku buntu bw'Imana. Haleluya. Ugirerisha Satani azodima mu buzima bwawe. Beba namuzi yuko iyo utinya umuntu ngo mumuvuga ngene akomeye uri kura mwadoga. Baramubizi. Iyo uvuga Satani uvuga gute? Satani araka. Ugurwa tuka Satani ngwezo ko cyangwa utinya kumutuka. Mutuka gose ahubwo uvuga ati hewa wabonye wa muntu wawe yonye kwarantuka. Vuga amajambo mazima apana gutukana. Umumenja raho. Vuga Yesu. Vuga ngene Yesu aruta Satani. Vuga ubushobozi bwa Yesu ngene uruta bwa Satani. Atura amajambo mazima. Ayo majambo niyo azoguha intsinzi. Haleluya. Bon, muri 20 minutes zigaye ndabe hari ibintu dushaka tuvuga. Harano yari atanga gusoma Pastor Pio wa kabiri cya 12. Tuhasubire. Naho nyene harakomeye gose haranyigishije cyane. Nize ko nawe bazokwigisha. De Corinthiens 12. Umurongo wa mbere banda guhagarika soma. Numva mpambirwa kwirata. Numva mpambirwa kwirata nsunikwa kwirata. Naho bitagira ikimazi. Ariko ngira mvuge ivyo kwereka no guhishurirwa umwami wacu. Ndakunda ngene Paulo yabaye sincere. Ndumva muri jewe hari ikintu cyonsunika kwabwira ndio jewe ama revelation yanje. Muravye Paulo ama etape ama etikete yose yanditse. Hari ahantu avuga nk'umusaje yakuze yamenetse yajandaguye akavuga ngo je mu banyavyaha bose ngo nduwa mbere. Avuga ko atacashoboye ko atanakimashoboye wenyene ariko rahandi akamubiri kavyuka. Akavuga ati ngira mvuge nk'umusazi. Akayabwira niba mwirata mu murico nanje rendo umuyahudi nduma muryango nuyu ndazi ko bisara mugabo nivyo. Akavuga ubwenge bwiwe ahandi agana ameneka n'ama etape menshi. Hamwe yahamagara wari umusore ariko ivyo yavuga kiri umusore n'ivyo yavuga ashaje bya bitandukanye. Arani yavuga ati jewe nanje muramenya murazi wo ndiwe. Anavuga ati ntaco ndi jewe n'ama etape. Twege twago tugenda kuri etape tugera ahantu tuvuga tuti ivyo nzi vyose ni sawa bizobe ikibihesha Imana cyubahiro. Si jewe ariko niwe. Haleluya. Tubandanye murongo wa kabiri. Ndazi umuntu wo muri Kristo yaduganywe akajanwa mu ijuru rya gatatu. Ubu hashize imyaka 14. Namba yari mu mubiri simbizi. Cyane namba atari mu mubiri simbizi bizimana. Kandi izo yuko ameze atyo namba yari mu mubiri cyane namba atari mu mubiri simbizi bizimana. Yaduganywe akajanwa muri paradizo akumva ibitovugwa ivyo umuntu atokwemererwa kuvuga. Geza ngaho uwo muntu muramuzi? Mami ndiyabuye kuri Paulo. Avuga ngo ndazi umuntu. Niki cyemeza kuri Paulo? Niki cyemeza kuri Paulo? Muruko vyeretswe uwundi ubana nisoma agerege hakabivuga. Agasanga vyamuponyotse. Mwabike tango ngo ndazi umuntu. Tuandanye turaza kubona igituma yavuze ngo ndazi umuntu. Bandanya. Kubwo umuntu ameze atyo ndirata. Ariko kubganje sino kwirata atari intege nke zanje. Biriza. Uwo muntu ni Paulo siko? Mugabo ko vuga abantu bangahe? Mwatahuye. Kubwo uwo muntu ndirata. Ariko kubgajewe
mu mubiri sinirata. Kubwa Paulo w'impwemu niratira iyo mpwemu imukoresha. Uwirata yirate muri Kristo mu Mana mu Mwami, sivyo? Kubwo rero ndeshura kwirata muzago zose ko nirata kuko je simbaho niko ndarata ubushobozi ukora muri we. Ari ubwacewe Paulo akorandika sishobora kwirata. Yigabuyemo kabiri. Niwigaburemo kabiri na uwo yo kwirata apfe. Wiratire uw'impwemu. Uvuga ivy'impwemu. Haleluya. Verset 5. 5, 6, gatandatu. Kandi nogombye kwirata. Karagarutse rero. Sinobaye ndi gifu. Ivy'umubiri biragarutse. Kuko noba mvuga ukuri. Ubiriza. Hamwe navuga yuko nize amashuri menshi, sinobambeshe. Kuko nafite PhD. Ufise amadiploma atandatu, niwe korabesha kabasha. Umuntu afise si diplome, ama maîtrise ngahe, ama PhD ngahe, abati jewe nize amashuri menshi, ariko nirata. Ego ariko nirata. Ariko arabesha oya. Mabitahura. Paulo aravuga ati hamwe no bivuga nkavyitirira novuze ukuri ko njewe Paulo nagiye. Sivyo? Subiramo gatandatu bukebuke bawumve pe. Kandi nogombye kwirata. Sinobaye ndi gifu. Kuko noba mvuga ukuri. Ariko nsizeho kugira ngo nihagire unyiyumvira ibiruta ivyo ambonako canke ivyo anyumvako. Hari ibintu bibiri, hari ivyo mubona ku muntu, sivyo? Umuntu mubona ngaho wese hari ivyo tumubonako, turabona ngene yambara, turabona imodoka agendesha, turabona haba, hari n'ivyo bamuvugako, sivyo? Ivyo nivyo ubona nivyo wumva, amaso n'amatwi. Paulo avuga ati rero hari ivyo mubona kuri jewe, hari ivyo mwumva kuri jewe, ariko hari ivyo ntavuga kuko vyoca birengera ivyo mubona n'ivyo mwumva. Rero ntageze ngaho kugira ntimuje mumbona birengeye uko mwambona. Ko bavuga ati Paulo arandika amajambo akomeye ariko umuvugana nawe n'umutimide. Nguma mumbona gutyo rero. Nivyo ashaka kubabwira. Kuko ngaha sinzi ko Desire dushira Proverbe 27:2 kuri tableau. Imigani hasome. Wopfuma ushimwa n'uwundi. Ushimwa cyangwa ushimwa n'uwundi. Hakushimwa n'akanwa kawe. Hako we wivuga ubushobozi bwawe. Wopfuma ushimwa. Geza naco. Wopfuma ushimwa n'uwundi hako iminwa yawe ari ivuga ubwiza bwawe. Aha rero niho Satani akorera cyane muri iyi myaka ya réseaux sociaux. Gose. Kera waragerageza kurondera kubwira abantu ukaja mu mihana ukagerageza kubabwira uri ata warazi ko turangana be uraza amashuri we ntunzi uraza aho mvuka iwacu urahazi. Rumba kera wararondera ingufu no munsi biroroshe cyane, biroroshe. Urashaka kugenda kera wararondera ukarondera kwambara impuzu ya mbere dimanche imwe ya grave ukamara isaha mu kiyo, niko mvuga abakobwa n'abadamu, isaha mu kiyo cyangwa uje ukazi cyangwa uje mu rubanza, hama wagena mu rubanza muri wewe uri tandu uraba ko atabakuraba. Kera ivyo nabwira n'ukuri, hari umukobwa yigeze kumbwira ati naguze impuzu kanzu shasha ndababaye nta numwe yambwiye ko mbe ababaye kandi akijijwe. No musi rero nukeneye kuja kudefira mu manza, genda kuri réseaux sociaux kubitako paf shirako gusa hanyuma ubihe 15 minutes gusa ucuja kuraba commentaire. Nukeneye kuvuga shirako profile hindura shirako binezeza nde wa muntu wa Paulo yirata wa winda umubiri ni washaka bijya kuko urumva uri kurashaka yuko ajya amajambo aza menshi. Ibyo nivyo bibaho no munsi. Rero ikintu cyose ugira si réseaux sociaux gusa, ikintu cyose ugira muri ndababwira abantu benshi aho usanga tubigendana ku madogre atandukanye, sivyo?
uri kuraganira n'umuntu ufite abana bazi ubwenge baba ba mbere mu ishuri abaye wa kure n'uwa gatatu uriyaranja conversation y'abana urayizana mu buryo bw'ubwenge bwinshi muko muraganira nta by'amashuri muko muravuga mbega umwana wawe ageze mu kanga aho uri kuramutegura abakizwa uramutegura yo umusengeresha hajya Imana irakugendera umva ashaje vraiment Imana yangiriye ubuntu mfise izindi ngorane arengwa kabiri ayo kado kuwa mbere mugabo Imana ishimwe akigira ubuntu w'impwemu naho ariko yo arahiriwesha nshima Imana kuri ivyo jewe vraiment maesheke kuri soir ubwibone ikintu kibi gose kibuza ubushobozi bw'Imana gukora mu buzima bwawe urumva bakavuga ibintu vya politike abana baje gukora iki bakavuga amashengero abana baje gukora iki uriyaranje abana bazi donc avuga yuko nshanga hari ntahe zo guhesha Imana icubahiro ni ntahe z'ubwibone ni ntahe z'ubwibone umviriza Imana niyo zose nimenya igituma kuravuga inshinga nahe irabona umutima wawe yuko ufise ishimwe ushaka ko Imana abantu bamenya ivyo Imana yakoze ariko niba ushaka yuko bavuga ngo ura grave uri top nuvuga yuko hari ikindi kintu urarondera rero nukuhagabira ngaho sivyo Paulo akavuga ati kirazira kwirata uri ku bwawe ariko wirata iratire mu mwami sivyo warugeze hega bio seti subirayo hariya seti mongo windwi kandi kugira ngo noye gutegwa kwishira hejuru birenze urugero mbiriza kugira ngo sishwe kwishira hejuru kuko Paulo yasoma revelation gwishurirwa atanumwe yigeze kugira kandi ama revelation abakurikiye igitabo twasomye bitabo ko turiga muri Bibiliya Paulo amahishuriro canke amagwishurirwa yarose ama revelation nta numwe yamwigishije Yesu wenyene ubwiwe niwe yajera mwigisha ibi nibi yakuvuga ati mwese muvise ivyo mwasomye hajya mwabwiwe n'ujya benshi muzi ivyo nababwiye umviza rero nitungana achavuga ati kugira rero singira ubwibone komeza kugira ngo noye gutegwa kwishira hejuru birenze urugero mbitewe nuko nahishuriwe ibirushiriza ubise kuba ibihambaye kugira bitewe n'ubumenyi bwanje komeza nico catumye mpabwa igisata mu mubiri intumwa ya Satani yo kunkubita ibipfunsi ngo noye gutegwa kwishira hejuru birenze urugero benshi nakunda kuhasoma ngaha ko ari Satani yateye Paulo arungitswe nande Satani yarungitswe n'Imana ashaka iki umiriza Satani agiye gukubita Paulo ntiyashaka ko ace bugufi yashaka iki ko yidodomba atuke Imana abivemo sivyo ariko Imana yaramwugururiye umuryango Satani yamenye ko yugururiye umuryango hari ibintu Satani akora mukura mu buzima bwawe ari Imana yuguruye umuryango Satani kiyoza ngo niwe akomeye kumbe yugururiye umuryango ariko Imana yugururiye umuryango hariho umumarayika kurinda haleluya Yobu Satani yaramugururiye umuryango kuri Yobu amubwira ati genda ariko hari aho udakora kuko umumarayika wanje kurinda hari aho ushika naho udashika rero Satani araza mu buzima bwawe akiyoza ngo yaguhejeje nimba uhagaze mu Mana hari ibintu Satani akora mu buzima bwawe kuko yarekuwe Satani yafashe Yesu aje kumubamba ngo mwice aranezerwa ati turamuhejeje ntiyamenya ko ariko arakoreshwa kugira we nanje dukizwe turongo ubugingo budashira inama zo kubona Satani mu maso hamwe aramubona umunsi namubonye mbwira ati warakoze kubamba Yesu kuko iyo mubamba sitari gukizwa hari ibintu akora mu buzima bwawe ugasanga ahubwo byose hamwe bikorenza haleluya wow warugeze he witsoma 8 amasara agiye ariko naza gusoma kandi kuri ivyo
natakambiye umwami wacu gatatu ngo kivemwo. Gatatu zivuga ngo rimwe kabiri gatatu oya. Ushobora kuba ari indwi imwe zibiri zitatu. Ushobora kuba ari ukwezi kumwe amezi abiri amezi atatu cyangwa imyaka. Yarasenze arisonzesha ariyiriza arabura inyishu arasubira arasenga cewe Paulo w'imwemo aravuga mu ndimi biranga arasubira aringinga biranga Imana icamwishura. Yamwishuye ego canke oya? Yamwishuye ego canke oya? Ko mutinya icyo yasaba Imana yakimuhaye. Mu yandi majambo yamwishuye oya. Abantu babwiye Imana ntiyishura oya, ahayishuye oya, sivyo? Imana yishura ego bijanye n'amasezerano yayo. Nuwasenga ibintu bihwanye n'amasezerano y'Imana n'umugombe bw'Imana ni ego. Ariko nuwavuga ibintu bihagarika umugambi w'Imana, inyishu ni oya. Mwiyamwishuye gutega pastor? Arambarira ati ubuntu bwanje buraguhagije kuko ubushobozi bwanje buhingurirwa mu ntege nke. Subiramo ako kantu. Kuko ubushobozi bwanje buhingurirwa mu ntege nke. Ntabyo wumvise abantu? Ntabyo mwumvise ari inyuma? Mwabyumvise? Mwabyumvise? Bisubiremo twumve. Ubushobozi bwanje bugira gute? Buhingurirwa. Umviriza, hari ihinguriro y'Imana. Iyo hinguriro yitwa intege nke. Urufunguzo mwarubo. Apana ibyaha, apana kwifuza, apana kwisambanya, apana pornography, apana kwica, apana kubesha, si izo ntege nke. Bible idashoboye. Paulo nta byaha yarimo ngaha, ariko yari afite ikintu kimutera isoni. Ntiyakivuga cyo sinzi ko ari indwara, sinzi cyo mugani ikintu cyamumeta malaleze, cyatuma atamererwa neza, agasenga abwira Imana igikureho. Ariko Imana igigumizaho kuko avuga ati hamwe no gikuraho ntawo gukira. Hari ikintu ufise cyovaho abantu n'agakiza wota. Hari amafaranga Imana idashobora kuguha, hamwe yaguha ibarajyogwa, ukeneye kwanza gutegurwa. Mama miliyoni anaya ndagukorere yego icyubahiro ni wiyizi cyenda kuzi irazi intege nke zawe. Urumva hariho monta uyabonye kuri konti ucuraba ukaja mu bitaro kuko ufite umutwe. Cyo gituma Imana yanza ikagutegura ikaguhingura ikakumenagura ikakujanjagura ukava kuri niveau 3 niveau 2 niveau 1 tapi. Aha rero ndashobora gukora itaje ku tapi kenshi nikora kugira bavuze ngo bavuze muri box baharura rimwe kabiri gatatu ugeze kuri 9 ukavyuka murakomeza, ukagwa hasi bagaharura kuri 7 ukavyuka barakomeza, ukuze ku itapi kuri 9 10 biraragiye kumaho rero waharura kuri 10. Urazi nari ibintu byinshi nateguye ariko harageze, ariko igikuru nakivuze. Amen. Ubushobozi abantu bose apeti ngo tuzogira partie 2. Imana ishimwe. Urufunguzo rw'ubushobozi bwa NDIHO nuruhe? Tapi. Niba kwaza niwasohoka kwaza ngo wiziki nize kuba kuri tapi. Na sandari hejuru naduza ama escalier ndi kuri balcon urengira nje hasi apana ku ntebe hasi. Kuko Imana ndonda bari hasi umarayika avuga ngo rimwe kabiri gushaka ku 10. Kenshi umarayika ararura ogera kuri turagacavyuka turahuza ubwayi ndakwereka. Oya kubita hasi dusubize harure kuri witi sitemera gasuzuguro. Oya jewe mwene naka ndakwereka kuma hasi rambarara mureka bikore mureke yigaragaze. Nuse kurondera amashi y'abantu, nurondera ama views y'abantu,
nturondere ko akubagwira amakomantere ngo uruwa grave wambaye impuzu nziza usa neza ufite amaguru meza. Ivyo byose nivyo bikuzibira, nivyo bizibira urufunguruzo. Bikureho. Reka kugaragaza ubusa bwawe, reka kugaragaza parti du corps yawe. Reka Imana babone neza, babone ubwiza bw'Imana muri wewe. Reka Imana iboneke muri wewe. Reka gukanga abantu. Wabonye kameme. Hari kera. Ubu rero bamwubaha abakozi b'Imana. Mwarerewe. Ivyo nivyo bizibiye ishengero no musi. Ejo muri Kenya, muri Nairobi. Nawe no pastor mu Kenya. Mu Kenya arambwira ati twari mu pastor mu apotre twatumiye muri eglise. Avuga ati no musi uza gusangiza ijambo ry'Imana ni pastor naka carashika imbere. Bakonya mashi. Nagira mbaze nkosore gatoya umwongere wanyu. Jewe sindi pastor ndi apotre. Navuze n'iyo jambo uza gusubira kuryumviza nshasohoka. Kuko avuga ati nimushaka kumusubiza hasi indi yakubwiye ko pastor hejuru wa pastor. Izo nyigisho ziri mu ishengero n'izibinyoma. Hari amabango 5 ministère. Imwe yose irigenga bijanye n'umuhamagaro wawe. Nta position ngo nabaye capitaine nabaye general, ibyo ni ikinyoma cy'idini. Sivyo ba muhamagaro wawe point final. Ko nta yonsuzugurasha twemere gusuzugurwa. Kugira ndiho ahabwe icubahiro, ndiho abahezagire.